ndabahaye mwiriwe, nizere ko muri amahoro. Turabandanya n'urukurikirane ku nyigisho z'ubwenge n'ubwitonzi kuri filozofi ya Stoïcism. Muri iyi video nabazaniye imigani indwi canke imvugo indwi zavuye mu nyigisho y'abastoicien ishobora guhindura ubuzima bwacu. Ndabahaye ikaze rero. Dutangurire kuri uwo mugani wa Epictete uvuga ati nta bubasha dufise ku bintu bitubako, ariko dufise uburenganzira bwo guhitamo ingene tubifata. Iyi mvugo ya Epictete itwibutsa ko dukwiye kugenzura ingene twitwararika ivyatubayeko. Naho tutagira ububasha ku bintu byose bitubako, ariko dufise uburenganzira bwo guhitamo ingene tuvyakira. Imvugo canke umugani ugira kabiri no wa Epictete nyene uragira uti ubuzima ntabwo ari bitubako, ahubwo ni ingene tugenzura ivyatubayeko. Iyi mvugo kandi itwibutsa ko uburyo tuba twitwaye ku kintu aribwo butuma tubaho neza canke nabi, ntabwo ari ibintu twahuye navyo ubwavyo. Imvugo igira gatatu iragira iti urupfu sico kintu umuntu akwiye gutinya, ahubwo igikwiye gutera ubwoba umuntu nukubaho kandi atigeze abaho. Iyi ni imvugo ya Mukugera idusaba gushira umutima ku vy'uno munsi, hakugumana umutima uhagaze n'impungenge ku bizobejo. Umugani ugira kane uragira uti umuntu wese afise ubushobozi bwo kugenzura ivyumviro vyiwe adashobora guhungabanywa canke ngo abuzwe amahoro n'ibiturutse inyuma yiwe, ubu aba ari umuntu adasanzwe. Umugani ugira gatanu uragira uti agahinda n'umubabaro umuntu agira ntabwo bituruka ku bintu bitubako, ahubwo biva ku kuntu twavyitwayemo. Iyi ni imvugo ya Mukugera itwibutsa ko uburyo dutahura ibintu aribwo butuma tubabara, si ivyo bintu bwavyo. Umugani wira gatandatu uragira uti tangira umunsi wawe wiyumvira uti uyu munsi ndahura n'abantu batagira ubuntu, abanyabinyoma, abagizi ba nabi. Ibi vyose bishika ku kutamenya kw'aba bantu mu gutandukanya ikibi n'iciza. Uwo n'umugani wa Mukugera utwereka ko kubanza kwitegurira ivyago bishobora kukubako bituma ubaho neza udahungabanye kandi ukagumana amahoro mu mutima. Umugani ugira indwi ni wa Mukugera nyene uratubwira ati ntuzigere utakaza umwanya uharira n'abantu kukuntu umuntu mwiza ategezwa kuba ameze, ahubwo uwo muntu. Iyi mvugo ya Mukugera itwereka ko ibikorwa ari byo vyerekana kuri mwiza kurusha amajambo. Mwakoze kubana nanje rero muri izi nyigisho z'ubwenge n'ubwitonzi kuri no filozofi ya Stoïcism. Reka rero tubebeza mu bikorwa atari mu majambo, mu gufyonda ahari jeme na subscribe. Muhezagirwe.